Hello everybody, welcome again mwese mkunda ibiganiro vya Bujahit TV as a classic kuri MC behind the camera ni wa wundi nyene dusanzwe tumenyere ninde ni sports professional uno musi muri exclusive interview. My godness uno musi beda bivuge oya sinda bivuge kuma kwaza ngaho ama mukanya turagarutse muri abo mutumire nabazanye uno munsi nakantu keza sana nakantu gasukuye sana. Welcome. Niko nababwiye rero yuko uno munsi za kuba turi kumwe n'umutumire witeka muri studio za Bujahit TV nkuko mwamubonye ni boss bite boss sawa amahoro imana bane na amen twese. Uno munsi za kuba turaza kwitonda gato kuko ni muundo wa gospel, turi muri gospel gato kuko murazi ko gospel itari ibintu byo gusaragurika, ni ibintu biri pose cool. Boss, amazina yanyu ariko dukurikirana babamenye kwanza nicyo kintu cyambe. Ko nitwa Ndesenga Clovis nkaba je guserukira team Light Agents kirategura film yitwa Kid Music Talent. Byakabazo kanje ka mbere ukinjira muri Bujahit akantu kamwe kwanza wakunze muri Bujahit. Nakunze kono hasa. Checha mimi nakunze. Okay. Muriko murategura evenement itangaje cyane. Je nuvuga ko itangaje kuko sindanayimenyereye. Ipanze guti ni evenement yihe? Je ndayizi ariko dukukira ntayo baramenya ibabwiye. Ko yitwa Kid Music Talent akaba ari competition y'abana bafite imyaka iri hagati y'imyaka 6 na 16 ama akaba ari competition kubaririmba no kubavuza bafite ingabirano yo kuvuza no kuririmba. Uhera imyaka ngahe? 6 na 16. Umwana w'imyaka 6 ashobora kuvuza guitar, akavuza piano, akavuza akaririmba. Ego barahari. Aba bana bakura he? Bon nabana babaje kwiyandikisha bari mu eglise atandukanye, bava mu bitandukanye. Umva ni ngombwa bavuye muri eglise, si avuye nk'ahandi hantu n'ibiko. Bon ofisi ngabirano wese abavuye no kuri indi eglise nta kibazo, mindi shengero nta kibazo. Kose shengero imwe akuntu umwana afise ingabirano bari mu kino gihugu cy'u Burundi. Yego. Iyi evenement iba yakangaye mutegura. Iyi tugeze kuri edition ya 3. Iyi kirabana edition ya 3 haraba ya mbere ni ya kabiri ubu tugeze kuri ya 3. Umwana yavuye wa mbere muri edition ya mbere mu kuvuza ni yitwa nde? Umwana yavuye muri edition ya mbere mu kuvuza ntibagira yitwa Chris Nowe we yavuza battery. Yego none bari bafise imyaka ingahe? Yarafise imyaka 14 gutyo. Ego hama uririmba nawe yaritwa Tracy Joy. Ego yarabonye hama groupe nawo yaritwa Maweva yarabana b'abakobwa batatu twa Maweva na Pintia. Ego kugira myumvire ikintu byagenze gute byaje gute idea yavuye gatwumvira iconye kuba twiyumvira ikintu two organiza comme événement Light Agents twariyumvira ikintu twakora bitandukanye n'ibintu bisanzwe biba kuko kenshi urama competition asigaye aba muri kino gihugu kenshi basanga ari y'abantu bakuze abajene bagize kako natwe turiyumvira bamuye ko turondera ingabire ziri mu bana kuko twebwe kubacu turizera yuko umuntu ntamenye ingabire akuze ako umuntu ingabire arayivukana mpamvu natwe twaje tuvuga reka turondere muri no myaka muri myaka 6 ans gatura umwana abana bafite ingabire no kuririmba kugira ngo dushobore kuzipromoting abantu babimenye kandi dushobore no kuba traininga kubagumana hafi gusa ntivyatworohere twavyo tworoye kuko muri kino gihugu kwiyumvira ko umwana afite imyaka 6 cyangwa 10 azi kuririmba nta wavyumvira kuko nabo twagenda kuba guhanuza cyangwa kugira baduha amayide kubara muri sure ko ari abana bafite imyaka bazi kuririmba ariko premier edition barayibonye abashobe kubashika yuko byakintu bitangaje abana bazi kuvuza afite imyaka mitonya si akaca ku ngoma kavuza ingoma umwana azi kuririmba byari ibintu biryoshye vraiment ibintu byatumye tuba motive yo gukora cyane ko n'umwana ashobora guheza kuririmba muri finale mu vyakaza kavuga je sinasi kumwana wanje aririmba gutya afite ingabe kuririmba gutya akantu n'ukuri nakantu kakavike kakisaka kakisukuntu kameze bien sana kari au top. Je ngerageje kuvyumviriza neza mbega umwana aje kuririmba aririmba indirimbo zimeze gute ni gospel music cyangwa arashobora kuririmba akarimbo ka Fizo cyangwa kuririmba akarimbo ka Sat cyangwa murafise limit ngire mu bupanga. Bon twebwe no indirimbo bazana ni indirimbo ya gospel
yariyo yose aba ari mu Cyongereza ari mu Gifaransa ari mu Kiswahili ya gospel kuba ari gospel ugimbaza Imana akana kazi go izinga muraze cyane kuririmba gusa bon donc sinzi ko bivuga rap just rap ni rap Aro ba rap ba NG bande okay rap ni ngabirano yogira ko kuririmba ni kindi kintu uvuga munarikura mu gahogo munaze kuririmba tuka nawe urabizi yuko bon umuntu aririmba slow akarimba indirimbo ishobora sho kumva umuntu arazi kuririmba ko rap nikora puranye n'amacabo muri shisi okay kumbe ni kuririmba no kuvuza je ngerageje umva niko ndaba abana uko bazoba bangana umengana kantu gatangaje cyane Bujahit yabibemereye yuko tuzorondera abana natwe tuzoshika muri evenement tuyirabe neza tuyikurikirane tuzoyibashikiriza turabibemereye koko nakantu kaka accent gatangaje cyane abavyeyi baba bana biraborohera kubemerera yuko baba bon cyane kibazo cyinshi maze misimbazwa n'aba journaliste ego kuko bon nivyo nakubarira yuko ibintu bitumvikana ariko nukuri ndashima kuko ni ibintu twabonye abavyeyi bariko barakunda n'abana baza kubwinshi kuko nk'ubwa mbere première édition twaronse abana bashika mu 65 deuxième édition tunga abana bashika 80 ubunye twasa abana bashika no yari 90 plus 90 entre 95 bakora abana benshi kandi abana baje ma competition bavyeyi ba urabona ko baza kubashigikira cyane kandi bakabiryoherwa akabikunda cyane bon atari uko mu byo twagiye n'abavyeyi ko turaba contact baraduhanura baratuba hafi katubari ibi bintu nta kuntu mu bigira atari misaba y'amashure tukabikurikiza navyone cyo tumuye umwaka bibaye mu mavakansi cyane kuko twarubahirije ibyo abavyeyi babasaba ariko ni ikintu twabonye yuko abavyeyi bariko barabikunda bariko barakunda abana bako bakurira mu ngeso nziza kuko umwana iyo abonye ingabire y'ubakiri kare akamenya kwitravailler yaba kanka abantu baba training babafasha akababa hafi bo bakayikuramwo bitarinze kubajana mu ngeso mbi cyangwa bitarinze kubajana mu bindi bintu ako bakamenya ukuntu bashobora kwiga kuririmba amemta bagashobora gutraininga mu gukura kwa kwitongabire umuvyeyi rero turaba kuri n'umwana kuri Bujahit TV arakeneye kuzana umwana wiwe kugira amwandikishe canke mwaraheje kwandika abana bigenda gute pour le moment kora troisième édition twarahejeje mu badusura kwandika mwakuza dutegura 4e édition ubumva ubonye yoza kayiba kaza kuraba abandi kuntu bigenda kuko hari nabiyandikisha umwaka ko bagirane basi bakabona kuntu bigenda bakaza biteguye ubu kandi baryohewe kuri baba bamaze kumenya iki ushobora batumira nuko boza bakaraba iyi finale zo 25 août 2000 donc so dimanche kuri live center bakabibona hamwakuza bagashobora ako naho barashobora gutwana contact zacu twaguma turi communiquer kuko harabo dusigana na contact bakakubwira je ndashaka umwakuza n'ivyagera uzombwire twaguma contact comme ça hageze bakababwira bakaba communiquer gurashobora kwiyandikisha ikintu ciza sana cy'amateka wanashima jewe sinzi ko n'ibindi bihugu amaze kuvyumvira biri mu Burundi kandi bitanga ishusho nziza cyane mu gihugu cyacu birerekana yuko Burundi bufise impano zidasanzwe jewe ari utubazo nkene kukubaza ariko sinzi impamvu ariko birananira kutukubaza bivanye n'ingene ndabibona aba bana bahije ko aba bambere abakabiri kumenga ni benshi cyane 90% ni benshi cyane mu batora gute ni public batora ni jury ni gute bon kuno iri organiser turamagara haba hari jury ni abantu bane kandi baba bazi musique bon kuririmba no kuvuza ja musique no kuvuza sasa muri abo bantu 85 baba biyandikishije baraca mu selection kuko haba mayitapa atatu haraba selection kaba demi finale kaba na finale yese bakumusumwe oya haratangura selection baye barakanuma abantu 45 muri 85 bakuyemwe abantu 45 baje muri demi finale kira bajebo barabaha hafi kwezi ariko kwezi twebwe turi babantu bavuga ngo atigenda mwitegurire hanze hama muzoza muje muri demi finale ariko bose bafise ahantu babategurira bakaba training bakagira ama repetition n'ubu niho bari nubu onye bafise imisi bazirako
so barara so bagira iki barataha ama bakazi yo minsi ama training n'ama repetition bakaba coaching haba hari abakoci babiza bamenyereye bashobora kuba coachinga bakabakosora bakabigisha bimwe bimwe bakosora ibintu baba batamenye hanyuma hakagira demi finale bagapresenta no gupresenta bagasoba bagakuramo abandi 25 ubonye nibo dufise bariko baritegura kuja muri finale nibo ubonye baragira ama training bakaba coachinga bagasubira bakaraba indirimbo zabo kugira bashobore kuzipresenta zimeze neza ko bashoboye kose dimye kwera habari kwiga habari training habari no kugira ama repetition zo ndirimbo nyine bazo present kuko band bibakubitira ni imwe basangaho ibintu kumenya biratwara uburyo sana dusaba abantu benshi abo bakoca bagere uburyo ni bunini sana kubategura kukuramwo abandi biki udushimye uburyo buvaye uburyo turagerageza ku coach ego kiretse ubunye turafise abantu bagiye baratwegera turafise abantu bagenda barabegera bakabafasha bakabacoaching bakabafasha sivyo kubije cyo buryo natabari byinshi ariko uravuga dimwe byose bikenewe urashobora kandi dukora ibishoboka byo dushoboye pour le moment kuko ni agence irimo dimwe abajene dukora uburyo bwacu tukashira hamwe gusa ari byo bimwe bimwe badufasha ariyo megriza dufasha ari n'abantu bashima kadufasha bakadusupportinga hari n'amashira hamwe kenshi turi ma evenement badufasha ku buryo vraiment turabashimira bisa uburyo bwinshi ariko turageze ko biri kose tukagikora kuko ikintu wagitanguye deza kirangitse nukuri igikino gikorwa kirabereye ijisho kandi kiraryoshe sana kuri jewe nukuri ni ambiance genda kita ko ari ambiance dasanzwe kubona utwana twa 6 ans 7 ans ni kintu cyiza sana kandi abakobwa n'abahungu bose babavanze shaka rero Bujahit ndazi kwikirana n'abantu benshi cyane bari mu mihinga itandukanye mu gihugu cy'u Burundi eka no hanze y'igihugu kure abantu bari muri diaspora bose barakurikirana Bujahit sana umunsi ku munsi shaka utagire contact ya kumure afisa gatererano bashaka gatanga contact yanje ni 75 817 739 fasha nimero zawe zivuge mu kirundi nibanje kunede 75 amajana 817 amajana 739 Félicitations numvarazi kirundi benshi biragora kuvuga nimero mu kirundi nanje hagiye byongora ariko nta kundi kirundi ni cyacu twese mu gusozera je ndakunda sinkunda ntumira umutumira amanda muri ho kunyeneza kumva zitwazo tubiri cyangwa dutatu turi ande hors y'utuntu twavuganye gusa Félicitations n'ukuri mukongira ikiko ciza kandi ndabateye intege Bujahit turabemera tuzoza kugira tugire couverture médiatique tugira turabe ivyo bikorwa ivyo bitangaza ndavya ko bitangaza ko n'ubwambe ndabyumvise ni ikintu cyiza cyane cy'amateka dusozere ku tubazo tubiri akabazo kanje ka mbere nshaka kumenya mbe isaha bayita gute mu kirundi isaha Kiswahili mu kirundi bazi kuja ko ichiwe kirundi ashize ko ichiwe kirundi Kiswahili ni sawa okay sawa telefone ko ndacibagiye mugara rakivuga sinzi bigashaka kana cibagiye ariko bakifata ko ari telefone nyine batterie instrument batterie ingoma okay sa ndagushimiye yego murakoze cyane nkabashimiye Bujahit basho kudutumira mani bahizagire muranda bafite yanjye cyane vraiment ndiboni yakunda kuyisura tubaza cyane turanweza yego okay urakoze cyane natwe reka tugushimire sana kuko waduteye iteka uno munsi urabona twa ni ibintu byiza cyane by'amateka watuzaniye akantu katamenyerewe buri Bujahit rero muzokabona ka events no muri interview yacu ndibaza mwabonye tumwe mu video dutangaje ariko twa na archive ya kera gato ariko bishasha muzobibona mbe hajya ni babwire ni ryari bizoba so dimanche le 25 août 15h kuri live center sacenda tuseko muza kare kugira ngo ntimwe ishape vraiment babiryoshe live center neza ni he live center iri mu Nyakabiga kabiri ku Gicenda bon yego kwinjira ni ku buntu kwinjira na mafaranga 3000 ama 10000 ushaka guterera ni sponsor niyo 10000 nyene ufa kwinjira ko ni 3000 yego
none je nzoriha kwe ushaka guterera uzoterera naje tuzoterera sawa murakoze cyane rero mwese ngomba kurikirana Bujahit TV Aiza Class kuri my Steve behind the camera Scott no musikabazanya akantu kiza cyane mwabyumvise ni kirori kidasanzwe kandi gitangaje cyane abana ba 6 ans 7 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans bariko bararirimba bavuza iyo ndirimbo si gospel okay tuzasubira undi munsi Aiza Classic ndabakunda sana murabizi Loki nene